Bakunzi ba Twigishanye Media TV, ndabaramukije ndongera ndabaha mwiriwe kuri buri umwe wese aho aherereye. Mwiriwe amahoro, mumeze neza, muguwe neza. Jewe aho mperereye n'amahoro, nizeye ko namwe mumeze neza, Imana ishishikare kubana namwe. Hama rero twongeye kuza kuri uyu munsi tuje kuganira twigishanya ku vyigwa twabemerereye ko tuzohora twama turabigisha umunsi ku wundi. Guys, nta munsi n'umwe tutazokwiga kiretse mugize ubunebwe gusa, kuko mbona muriko muranyitabira, nanje nshishikara kuza ndabaha bishasha buri munsi. Guys, uyu munsi rero icigwa tugiye gukora ni cigwa, turacari mu cigwa, tugeze ku cigwa kigira gatatu c'ubuvuzi buva mu bimera. Ubuvuzi wewe aho uri hose ushobora kwivura, hama ariko ic'ingenzi ni ukuja kwa muganga kwanza ukabanza ukamenya ico urwaye. Ego amagara meza, kwisuzumisha ni vyiza, kandi no kumenya imiti ufata ni vyiza, kandi iyi miti tuba turiko turababwira iva mu bimera ni na vyiza no kuyifata uriko urafata imiti yo kwa muganga mu gihe hari ibintu bimaze gukomera, ariko vyiza urabanza ukisuzumisha ukamenya ico urwaye. Guys, ndaje rero ntabarambiye kuno munsi, duhera ku kintu kijanye n'ingwara y'amagufa. Ingwara y'amagufa ni kurya kuntu ushobora kumva umubiri wawe wose wumva ukunda kuba uri febre, watambuka ukumva umenga uriremereye, wahagarara ukumva umenga urananiwe, wicara ukananirwa, nyene waba uriko urakora ukumva uruha n'ingoga. Nuko mu magufa haba hariyo ibintu bibuze. Guys, muze rero dutangure kuri kano kanya tubahe umuco w'izo ngwara. Icambere no munsi duherako, urarondera ipapayi. Ipapayi ihiye neza, imeze neza, bishobotse ukarondera ipapayi naturelle, ipapayi y'umwimerere, ipapayi atari ipapayi yimishijwe. Rero ni ukuvuga urafata ipapayi ihiye ukayikatagura, ntukuramwo imbuto, ntukuramwo ikintu na kimwe, ntuyitonora, urayikatagura duto duto ugashira muri blender. Umaze gushira muri blender, icuca ukora, uca ufata imihwi ibiri ihiye neza, nayo ugakatagura ugashira muri blender. Ugaca ufata igikombe, inusu y'iritiro y'amata mashasha, amata milk fresh, amata mashasha mu carabu jidida. Ibi bintu ndiko ndavuga biraba vyiza, birafasha cane kuri twebwe dukora ubuzi buruhisha, ku bantu bicara mu biro umwanya munini, ku bantu bakora akazi bahagaze nka twebwe muri Saudi Arabia umwanya munini, ku bari muri Oman n'abari muri ibi bindi bihugu vy'abarabu mu bice bitandukanye. Guys, nimubifate minenebo. Amata, ipapayi bidashobotse kuronka ipapayi ya naturelle, urashobora gukoresha ipapayi ariyo yose. Hanyuma ugaca ufata, umaze gufata ipapayi ugaca ubisya, ukabishira muri blender, hanyuma ukabisekura neza, ukabisya neza bikanwana. Numuti w'ibintu vy'amagufa, numuti w'imitsi, babandi usanga mu ntege imitsi canke ku maboko, imitsi hari ukuntu umuntu agwara imitsi no kumurya ikamurya. Rero ibi ni wabigira imisi 14, ububabare, uburuhe, uburibwe bwo mu magufa, imitsi ikurya n'iyirandaranda ku mubiri,
uzoba ubisezeye. Fata ubigire unwe igikombe mu gitondo no mw'ijoro ugiye kuryama. Mu gitondo ata kintu urafungura, no mw'ijoro ugiye kuryama. Turi kumwe? Nizere yuko turi kumwe bantu banje. Ikindi kintu n'ubundi turabandanya, uwundi muti w'uno munsi ni umuti utagoye kandi umenga ndayashano bivuga gute, uriko urabiraba umenga biragoye ariko biroroshe, bivanye n'iki nuko wewe uba ubifashe. Ok rero guys, turagiye ku bantu bafise ikibazo c'ubucafu bwo mu maraso canke ubucafu bwo mu mitsi. Genda ufate tangawizi ingana n'urutoki rwawe, uyirose fresh. Tangawizi ingana n'urutoki rwawe, uca ufata na tungurusumu n'indimu, uce urafata ntuze tangawizi uyitonore uyitonore, uca ukatagura duto duto, uca ushira mu mazi, uca ufata tungurusumu kurya nyene kiri nayo nyene uce ushira mu mazi, uca ufata indimu uyikatagure ukanya amazi uyishire ku ruhande. N'ubu nivyo ndiko nibagiye kubibagirira video. Uyashire ku ruhande, amazi urayakanya ukayashira ku ruhande. Umaze kuyashira ku ruhande ugaca ufata vya bishishwa vy'indimu ugaca ubikatagura, ugaca ubishira hamwe ya tangawizi na ca gitungurusumu, ugaca ufata cloves mu kirundi ntavyo nzi, mu Barabu bavyita misumari, mu Kiswahili mu Kirundi mu ncamake ntavyo nzi, ariko mu Kirundi ukuntu twavyita ibirungo vy'icayi. Je nahora mbona dukunda kubikoresha icayi, kubiteka mu cayi cane. Ino mu Barabu babiteka cane mu gahawa no mu mfungurwa. Ugaca ubireka akanya gatoyi ukabibiza, uhejeje kubibiza nk'iminota 5, harya ubikuyeko uca uminina ugafata ya mazi y'indimu wari wakanyiye mu gikombe ugaca ucanganya. Hanyuma mugabo ntaragera kure, uca ufata kandi inusu y'ikiyiko ya mudarasini, uhejeje gukanya uca ufata inusu y'ikiyiko ya mudarasini, ni mudarasini cinnamon ku bantu mu Kirundi sinzi uko bacita, ndabizi ko vyari birungo gusa, mudarasini canke cinnamon. Hanyuma ugaca ubireka iminota 5 bigahora buke buke, mugabo ukabirekera muri vya bintu kurya uba wabikoze, ni ukuvuga wafashe tangawizi, ugafata tungurusumu, ugafata vya bishishwa vy'indimu wari watekanye, ugaca ubishira ngaho, harya ubikuyeko ugaca ushiramwo ikiyiko c'ifu ya cinnamon canke ya mudarasini, ugaca ubirekera muri ico kintu uba wabitetsemwo. Hanyuma harya bimaze nk'iminota 5 ugaca uminina ugaca unwa n'icayi. Icambere co cinnamon
irongera inguvu mu mubiri w'umuntu. Tangawizi irica imigera mu mubiri w'umuntu. Iyi misumari canke cloves iza gukura ibimamara biba bitera imitsi kuziba. Ni naco gituma no mu ngwara y'umutima uzosanga irimwo. Sico cigwa twajemwo. Tangawizi na cloves zirakunda kuboneka mu bintu vy'ingwara z'umutima. Ni nkuko guys, mu gihe uri ahantu udashobora kubiteka, kuronka umwanya wo kubiteka nk'uko, urashobora kubikatagura vyose, ugaca ufata amazi yashushe neza neza, ugaca ucanganya mu kantu, ari mu gikombe canke ari mu kandi kantu keza wateguye, ugaca ubifundikira. Naho utirirwa urabitogosha, ugaca ubifundikira. Umaze kubifundikira ugaca ubireka umwanya nk'uw'iminota 10 harya nyene bikanwana neza. Guys, genda mukora ibi bintu ndiko ndababwira, ndabifitiye ubuhamya, narabisomye, ndazi yuko muzogaruka kunshimira mu nyuma. Nta muti n'umwe nzobaha nanje ntoshobora gukoresha. Jewe kweri aha ndi muri Saudiya nico kinyobwa canje. Jewe n'iki cayi gisanzwe ntaco nkunda. Nivyo binyobwa vyanje kuko bifise akamaro kanini, waba urwaye waba utagwaye, bifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu. Je nk'iyo nkoze cane nkumva ndushe umenga ndi faible, nico cayi ncanwa. Niyo naraye hari ukuntu nishinga telefone ugasanga sinaryamye neza, mu gitondo bikanka ko ndyama uko nkora akazi neza, nca ngenda mu gikoni ngakora ivyo bintu. Mu mwanya nca nkora nk'imashini. Guys, ntimwirushe kandi ntimwitinye, genda mubikore. Abari muri Saudiya, Oman, Qatar, Dubai, muze murakora ibi bintu, muzonshimira mu nyuma, muzovuga ati wa musista wacu ari muri Saudiya yaratubwiye ikintu kandi cabaye c'akamaro. Ntimwitinye rero, ndi hano ku bwanyu. Narababwiye yuko abantu bakeneye umuntu abavugishiriza ababosi babo, ntimwitinye kabisa, ndahari. Ni ukunyandikira muri commentaire gusa, ukanyandikira ko nkeneye, ugaca usiga nimero yawe nca ndazibona, hanyuma ndashobora guca ndakurondera ukampa abakoresha bawe nkabakuvugishiriza mu rupfasoni, mu ndero y'abarundi n'abarundikazi. Ntimwitinye rero. Ikindi kintu dukurikiza kugira ngo duce turangiza, kwirinda ingwara. Kwirinda ingwara kuko nka twebwe dukora akazi kenshi, n'abandi bantu bari mu gihugu bari mu bihugu bitandukanye bakora ubuzi bwinshi. Iyo ukora akazi kenshi hari igihe uca usanga ukunda kugwaragurika kubera umubiri uba warushe. Rero kwirinda ingwara twokora iki? Kwirinda ingwara zitandukanye, urashobora ukagenda ugafata guys, mu kwivura ingwara rero si ibintu bigoye. Ni ukugenda mu kwivura ingwara mu kwikingira, ndabivuze nabi, mu kwikingira ingwara mu buryo butandukanye, mu buryo ubu na buriya, ntibigoye. Urafata manjano, ino muri Saudiya tuyita kurkum, ni ibirungo birya bakoresha mu guteka biryani, bikorwa mu guteka biryani canke mu groove. Ugaca ufata tangawizi, piripiri manga, ugaca
ubiteka. Ubitetse ugaca ufata karafu. Karafu nirya kare mu Giswahili vyari vyanyobeye. Karafu nico gikunda kunyorohera ariko ubwa mbere ndabire cane nacibagiye. Ugaca ufata karafu canke misumari canke cloves. Ugaca ufata ikiyiko kimwe. Ikiyiko kimwe ugaca ubifata ukabitogosha akanya gatoyi iminota 5 gusa. Wabishize mu mazi ashushe uca ubitogosha iminota 2. Utashize mu mazi ashushe ukaba usutse amazi ari mu kintu adashuhije, uca ubitogosha iminota 5. Ugaca ukigira ikinyobwa cawe co mu gitondo ata kintu urafungura. Guys, ni umuti wica bacteria. Aha aye kuri ntuzeya kuri pilipili manga mbeho shahu. Ino muri Saudiya tuyita filifili asud. Kuri pilipili manga nibaza mwese benshi ko muzi pilipili manga ico arico. Ni filifili asud muri Saudiya. Hama mu irindi zina ntaryonzi ariko ndazi ko ari filifili. Ahandi naho ni nkuko twoshobora kuvuga ko ari black pepper. Turiko turajana abantu banje, wewe aho oye ni wakigira ikinyobwa ca misi yose mu gitondo, uri umudamu ico kinyobwa urakeneye kugitegurira umugabo avuye ku kazi. Ni ikinyobwa kiruhura mu mutwe harya umuntu aba yagize stress. Ni ikinyobwa gikura ivyiyumviro bibi bivanye n'ivyo umuntu yagiye arabona. Rero iyo umutwe uriko urakora neza, umubiri ukaba uriko urakora neza, vyose bigufasha kubaho neza. Guys, nimukoresha ibirura n'ibibaba mu kwikingira ingwara. Ntimuze nimutafata decision yo kwikingira mukoresheje ibirura n'ibibaba, muzokwivurisha ibirura kandi bikibagora ko mukira. Ariko vyiza ikingire mutaronerwa guys. Ntibisaba ko murinda kugwara. Nibaza ko ari uko. Ntibikwiye gusaba ko murinda kugwara kwere. Vyari vyiza ko twikingira tutaragwara. Rero murakoze kubw'ivyo, kubagiye gukorekerana ino video ndabashimiye cyane. Mushishikare kumpa impanuro, mushishikare gushiramwo ukuboko kwanyu mu ivyiyumviro vyanyu. Ukuboko kwanyu si amafaranga canke ibiki tubasaba, ni ugushirako subscribe, like na comment no kushare.